mu gisagara ca Bujumbura ku kirimba c'umukuru w'igihugu citiriwe Intare Rusaci harateraniye inama ikomakomeye cane n'inama karundura inama rukokoma y'abategetsi babakomakomeye cane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi cane cane ababarizwa muri CNDD-FDD basanzwe bari mu burongozi bukuru bw'igihugu. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira aravuga yuko rero Gervais Ndirakobuca mushikiranganje wa mbere ariko araca mu bihe bitoroshe aho akomeze kugenda by'umwihariko yikoma igihugu c'ababanyi c'u Rwanda mu nyuma y'iko aherutse kongera kumvikana ariko aragishinza kugira uruhara rukomakomeye cane by'umwihariko mu bitero biremere cane biriko biribasira Burundi mu misi yaheze, ariko kandi by'umwihariko ntashimangira canke ngo yirure neza nimba ari ingabo z'u Rwanda. Icakora we ashimangira yuko rero ari bamwe mu banyagihugu b'abarundi ariko batabarizwa nga ku butaka bw'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko rero by'umwihariko kubera ayo majambo akomeje kugenda aravugwa canga se akomeje kugenda by'umwihariko aratangaza by'umwihariko bishobora kuza kumukora mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye we atajya umunwa mu kugaragaza neza yuko umutekano muke n'ibibazo biriko biribasira Burundi by'umwihariko biriko birategwa canga se biriko birava ku ngene nyene by'umwihariko abasoda canga se by'umwihariko abanzi b'u Burundi bariko barava mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda nk'uko byama biratangazwa na General Major Evariste Ndayishimiye. Mu kiganiro aherutse gutangaza by'umwihariko n'abamenyesha makuru ba TV5 Mode ikimenyesha makuru cyo mu France caciringa mu gihugu caciza c'u Burundi by'umwihariko caramubajije kubigendanye n'imigenderanire mpuzamakungu cane cane imigenderanire n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, aca agaragaza ko u Rwanda ari gwe nyirabayazana ibibazo by'umutekano muce cane byibasira u Burundi. Ariko kandi ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ntajya umunwa mu kugaragaza neza yuko abagerageza gutera u Burundi ari bamwe rero by'umwihariko ari bamwe mu bana b'abarundi bariko baragerageza kuza guhindura ibintu mu Burundi. Hari amakuru ariko aradusumira avuga ko rero Gervais Ndirakobuca mu nyuma yo gutangaza ayo majambo asa n'uvuguruza by'umwihariko uyu mutegetsi umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bishobora kuza kumukoraho rero by'umwihariko bikaba bishobora kuza kumubogoza mu banga yiwe kuko biko biragenda mu bandi bategetsi. Bivugwa yuko rero General Major Evariste Ndayishimiye akomeje by'umwihariko gukomeza gahunda yiwe yo kugara imipaka isanzwe iramuhuza n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, aho inavuga ko aherutse kuhongera abasoda. Amakuru akaba avuga yuko rero yifuza ko abategetsi bagiye batandukanye nga mu Burundi boca baramushyigikira ndetse by'umwihariko bakemeza neza yuko by'umwihariko abatera u Burundi ari abaturuka mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Red Tabara isanzwe irakorera nga ku bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arikunze kugaragaza ndetse no guca amarenga yuko rero ariyo igira uruhara mu kugaba ibitero biremere cane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka ku bihe bitoroshe biriko biranyurwamo rero by'umwihariko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagiye kuri uno mwanya asimbuye General Aregeyome Bunyoni nk'uko vyama biragaragara. Harimwo bari bamwe botanguye kuvuga yuko rero nawe ashobora kuzisanga mw'ibohero canga se akisanga mu bindi bihe bidasanzwe nk'uko vyama biragaragara cange nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Amakuru yihuta kandi akomeje kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hashobora gukomeza kwaduka ibihe bidasanzwe mu gihe bihangange biriko birahangamugwa bimwe bikajyanwa mw'ibohero ibindi bigaca biricwa nkuko biriko biratangazwa. Turagaruka by'umwihariko ku kizere cy'Ubwongereza n'ibihugu byo ku mugabane wa Buraya byizeye neza yuko by'umwihariko ibiganiro bizohuza Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu biganiro bazahuriramo i Rwanda mu gihugu ca Angola ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 15 Kigarama 2024 bizotanga umusaruro ndetse binotanga ikizere cyuko amahoro n'umutekano biroza kuboneka ndetse bigahinda hagati y'ibihugu byombi mu nyuma y'uko rero hamaze igihe hari umwijyane cyangwa se hari ukutumvikana hagati y'impande zombi nk'uko biriko biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aratujyaho rero akaba ashimangira ndetse agaragaza neza yuko impande zombi zakomeje kugenda zitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano muke cyane gikomeje kugenda kiragaragara cange
gikomeje kugenda by'umwihariko kiribonekeza hagati y'impande zombi, aho buri ruhande ruca rurashinza urundi ruhande nabwo rugaca rurashinza urundi, nk'uko vyama biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ndabaha ikaze mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu, ikaze mw'idonido ry'amakuru agezweho muri uno mwanya ngakuri ino mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV nimbonesha kure mwirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru by'umwihariko dutohoza twifashishije abamenyesha amakuru rero by'umwihariko b'abanyamwuga, amakuru agaruka ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze mwese abatwumviriza baringa mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura canke ku mugwa mukuru rero w'ubudandaji, abatwumviriza bari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abatwumviriza bari mu makomine n'intara zigiye zitandukanye ndetse no ku mitumba igitandukanye, turabahaye iyambu, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Turabaha ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Amerika ndetse n'ahandi, mwese turabaha ikaze. Nimba bwa mbere ushitse ngaha bisonda ko ahanditse sabone by'umwihariko kugira ngo ubane natwe 5 bisonda ko hirya gatoya ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo nidushyiraho ikiganiro gishasha bace barakumenyesha, baguhereze ubutumwa ibizwi nka notification canke notification. Ndabahaye ikaze mwese, ndanabifuriza kuzasozera neza uno mwaka, dore ko turi mu mpera za 2024 dufata 2025. Uwiteka abahezagire kandi azoce arabahereza ibyo mwifuza byose. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, waba ugwaye canke uri mu bihe bitameze neza, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana. Kaze mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV. Mu gihe mu minsi mikeya iheze by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiriye n'umumenyesha makuru by'umwihariko kimenyesha makuru kibarizwanga mu Bufaransa, Televiziyo y'Ubufaransa TV5 Mode, yaramubajije ku bigendanye n'imigenderanire mpuzamakungu cyane cyane ku bigendanye n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Mu nyuma y'uko rero Evariste Ndayishimiye afashe ingingo by'umwihariko yo kugara imipaka ibahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, cyane cyane imipaka yo ku butaka. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira, akaba avuga yuko General Major Evariste Ndayishimiye yongeye guca nusubiramwo amajambo yavuze n'ubundi ajya kugara ino mipaka, yongeye kushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko mu gihe u Rwanda by'umwihariko rutari gutanga bamwe rero mu bagize uruhara mu kugerageza ikudeta mu Burundi muri 2015 ku munsi Petero Nkurunziza, by'umwihariko batazoca barafungura canke barugurura iyo mipaka. Ni mu gihe kandi kugeza ubungubu Burundi bwakomeje kugenda by'umwihariko burazamura ibirego ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho bitajya umunwa mu kugaragaza neza ko abatera u Rwanda baba baturuka, abatera Burundi baba baturuka muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Ni ibintu leta y'u Rwanda yagiye yamaganira kure, ivuga yuko rero by'umwihariko ataho bihuriye n'ukuri, ahubwo bagaragaza neza yuko ari ikimwaro gikomakomeye cyane cyagaragaye mu buyobozi bw'u Burundi ndetse no mu ngabo z'u Burundi zarungitswe nga ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi umuhari w'abaroberi b'abarundi babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo bazwi nka Ruritabara bamaze imisi bariko barakozanyaho n'ingabo z'u Burundi zo mu mutwe udasanzwe uzwi nka Tafok, ndetse by'umwihariko barungitswe nga muri Kongo kugira ngo bagwanye uwo muhari w'abaroberi ugwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Akaba ari bo rero bakunze kugaragaza neza yuko ari bo bagira uruhara mu gutera mu Burundi, ndetse bakanagaragaza ko bifuza impinduramatwara mu Burundi. Mu nyuma y'amajambo agiye atandukanye Evariste Ndayishimiye yagiye aratangaza yibasira igihugu c'abanyi c'u Rwanda, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca by'umwihariko ayoba ariko araca rero mu bihe bitoroshe, iruhande yuko nyene asigaye aboneka gake gake, iyabonetse nawe rero agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Ubu by'umwihariko ubungubu hakwigizwa by'umwihariko ibihuha byinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho kuba rero umushikiranganje wa mbere by'umwihariko mu gihe by'umwihariko umukuru w'igihugu afise ububasha bwose, bisanzwe bitoroshe kuba rero umushikiranganje wa mbere wa Perezida Evariste Ndayishimiye byoba byiza by'umwihariko biruhisha by'umwihariko kurusha uko bihagaze.
hari amakuru avuga yuko rero by'umwihariko imvugo za Gervais Ndirakobuca zitemeranya n'iza Evariste Ndayishimiye arizo zizotuma agiye kubogozwa mu mabanga yiwe. Hari amakuru avuga ko rero hari inama ikomakomeye cyane nga mu Burundi ku cirimba cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko nga mu gisagara ca Bujumbura kitiriwe Ntare Rushatsi, kikaba bivugwa yuko rero harimo abategetsi bakomakomeye cyane ariko bariko bariga kuzosimbura Gervais Ndirakobuca. Ni mu nyuma y'amajambo aherutse gutangaza avuga ko rero by'umwihariko Uburundi buriko burategurwaho ibitero ndetse bwagiye buranagabwaho ibitero, ariko akavuga yuko abagaba ivyo bitero ari abana b'abarundi n'ubundi ari abarundi bariko barikora mu nda. Ariko mu gihe Evariste Ndayishimiye we rero aba yifuza yuko bemeza yuko ari igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Gervais Ndirakobuca by'umwihariko ararushe, by'umwihariko aruhishijwe no kutubahirizwa, by'umwihariko mu mabanga aruhijwe, by'umwihariko no kuvogerwa mu mabanga, by'umwihariko azubahuka gutanga imihoho canke by'umwihariko azorindira abogozwe. By'umwihariko hano reka tugaruke neza ku bimenyetso by'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aracamwo nk'uko byama biragaragara. Imvugo itangaje ku muntu arongoye leta, uretse ko abarundi basigaye rero by'umwihariko banamwibagira kubera havuga gace Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze rero arakoresha imvugo itandukanye n'iyo umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye inyuma y'igitero giheruka, by'umwihariko ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye byabaye nko kugara imipaka ndetse n'ibitero byabaye mu mpera z'umwaka waheze 2023 ndetse n'ibyabaye mu ntango nk'ibitero by'Iburinga mu ntara ya Bubanza aho abegereye Evariste Ndayishimiye bo by'umwihariko bitwararika kwagiriza u Rwanda. Naho Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere ku burengero bw'igihugu agira ati abateye turabazi ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara zitishimiwe nk'uko byoma bigaragara cyangwa se nk'uko byoma biratangazwa kugeza ubu ngubu rero. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira cyangwa se akomeza kugenda by'umwihariko aratugeraho by'umwihariko uno mwanya nuko General Gervais Ndirakobuca by'umwihariko akomeje kugenda aranyuranya n'imvugo za Evariste Ndayishimiye nk'uko byama bigaragara. Imvugo isa niyegeranye by'umwihariko n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda, we yavuze ko atawateye Uburundi ahubwo leta yiteye kugira yagirize igihugu c'u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo cy'ikena y'ibitero yishura ati nk'umushikiranganje wa mbere nta nyishu rero mfise icyo kibazo. By'umwihariko mu bindi bihugu rero umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza ubishoboye, ariko kandi hano yaravuze ikintu gikomeye cyane. Murazi by'umwihariko wacifatiye mu ntoki genda mu mubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cyane Gervais Ndirakobuca yari ahejeje kubwira abashingamateka ingene abohewe by'umwihariko amaboko imugongo, ku buryo rero by'umwihariko hari ibibazo adafise ko ijambo kandi ari we mushikiranganje wa mbere nga mu Burundi. Mu ndwi iheze Ingozi ho rero by'umwihariko yaratomoye neza ko rero atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataco ashoboye kubikoraho, ko yaragize ati ikibi nuko rero novugo amakosa imvugo yumvikanamwo rero umubabaro ku mutegetsi nk'uko byama biragaragara cyangwa se nk'uko byama biratangaza. Gervais Ndirakobuca by'umwihariko arakomeje kugenda by'umwihariko aragaragaza umubabaro ukomeye cyane nk'uko byama biragaragara cyangwa se nk'uko byama biratangazwa cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda by'umwihariko biragaragara. Nk'uko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aragaragara yagize ati by'umwihariko sinzoreka kuba novuga ikibi. Imvugo yumvikanamo rero umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano akabona amakosa rero akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangingo ari bufate. Umushikiranganje wa mbere wa Evariste Ndayishimiye nk'uko byama bigaragara igihe General Guillaume Bunyoni by'umwihariko yarari muri ano mabanga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, yari umwe rero mu bantu by'umwihariko batari by'umwihariko boroshe nk'uko byama bigaragara. Igihe General Guillaume Bunyoni by'umwihariko yakugwa hari umugwi mutoya w'abagenerali
wamuhamagaye ngo asigure uko rero byabagendeye ebe na Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarabishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuye avuga ko azi byose kandi ashoboye byose igisata cose avuga ko ibikorerwamo ari we rero abizi nta numwe aronka icyo avuga. Evariste Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe ibibazo bijyanye n'ubushikiranganje butandukanye abyivuganira by'umwariko n'umushikiranganje ubumwe byerekeye ntabicisha by'umwariko ku mushikiranganje wa mbere. Abashikiranganje arabategeka by'umwariko atabamenyesheje by'umwariko uwo batwara, bamwe rero muri abo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganje wa mbere. Muri icyo gihe umushikiranganje wa mbere asigara atakibanza agifise kandi atubahwa nabo atwara, mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose. Umushikiranganje wa mbere kandi arabura nawe ico akora mu gihugu hagati, niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati, mu gihe by'umwariko yaboneka umwanya wose ari we rero atora umuti w'ibibazo. Umushikiranganje wa mbere aragira ikindi kibazo by'umwariko gikomakomeye cyane kijyanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe rero nyine ariha ububasha bwo gutegeka abashikiranganje bamwe hahandi naho rero z'umwariko akiha kurangura imirimo imwe ya leta, imfashanyo zihambaye z'igihugu by'umwariko arazihindukiza akazijyana mu migambi yishirahamwe giwe, akongera agasaba abashikiranganje by'umwariko guhagararira iyo migambi. Umushikiranganje wa mbere yovuga iki imbere by'umwariko y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko rero imigenderanire ya General Bunyoni ndetse na Angelina Ndayishimiye yari yefashe nabi cyane, ni nako niya General Ndirakobuca rero na Angelina Ndayishimiye yifashe. Igihe Gervais Ndirakobuca yashinga leta, hari umushikiranganje yavuze ko rero adashobora kumugira muri leta ni Tade Ndikumana bari barashwanye igihe bari by'umwariko basangiye kurongora ikigega cyo kugwanya coronavirus. None Angelina Ndayishimiye araherutse guhitamwe rero Tade Ndikumana ngo amubere umuhuza bikorwa mu biro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana arafise igihagararo c'umushikiranganje, nkuko rero Angelina Ndayishimiye yoba yarahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu nkuko biragaragara. Uturwi two gutembagaza umushikiranganje wa mbere turiko turibonekeza ko buryo Gervais Ndirakobuca ashobora guca aratanga imihoho. Mu gihe umushikiranganje wa mbere by'umwariko atubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe rero mu bashikiranganje baca baja by'umwariko mu migambi yo kumuburira by'umwariko. Twarababwiye ko hariho rero akagwi kashinzwe ko kwamamaza Albert Shingiro ko ako karangiye by'umwariko mu matwi y'umukuru w'igihugu by'umwariko karamwumvisa ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye iyo musubiriza by'umwariko n'umusivile nka Shingiro kugeza ubu ngubu rero atawuzi ko rero Evariste Ndayishimiye azumvira ako kagwi. Amatwa adusumira Angelina Ndayishimiye we rero arashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Angelina Ndayishimiye arasanzwe yifuza ko rero amabanga akomakomeye cyane y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Iki kumbure by'umwariko nticyoroshye ko rero umukuru w'igihugu by'umwariko n'umushikiranganje wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko by'umwariko ntabibuza, ariko kandi abandi bajenerali nibo byakira neza, nibo bitahura neza ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye by'umwariko rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma nk'uko byoma bigaragara. Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko rero intumbero yo gutanga imihoho yoba by'umwariko yarayimenyesheje by'umwariko bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko kandi atawuzi ko rero yo kubahuka kuvuga akumugaragara ko rero atanze imihoho kumwe by'umwariko ahise Nzomukunda iyo bikora muri Nyakanga 2006. Ibyo abikoze by'umwariko byosa no kwiyahura. Rimwe rero mu masoko yacu mwiperereza ryaratubwiye ko rero biteguriye guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe iyo hirahira agatangaza ko rero by'umwariko atanze imihoho nk'uko byoma bigaragara.
adatanze imihoho azorindira ico Perezida Evariste Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira mu kurindira Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura nkuko rero nawe by'umwariko yabyifurije abarundi igihe kiraho hagati aho ngaho kandi abarundi bararindiriye inyishu ku bibazo bihanze by'umwariko mu gihe uwurongoye leta yiyemerera ko atabyo ashoboye. Benshi baratunguye cyane mu nyushi yatanze ku kibazo by'umwariko yabajijwe by'umwariko mu nama nkenguruza amateka aho yabajijwe ku ibura ry'ibitoro avuga yuko ibura ry'ibitoro ritamureba ariko kandi aza kugenda agaragaza neza yuko nubwo bihagaze bityo mu Burundi by'umwariko bari mu bibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'ibihano bofatiriwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu bigendanye no kutubahiriza agateka kazina muntu nkuko byoma biragaragara. Kugeza ubu ngubu rero inama iri kiraba mu Burundi nga ku kirimba c'umukuru w'igihugu atawuzi ikizovamo canga se by'umwariko ikiraza guca kiratangarizwamo nkuko biriko biragaragara cange nkuko bikomeza kugenda biratangazwa muri rusange. Tugaruke kuri leta y'Ubwongereza ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu mugabane wa Buraya birafise ikizere cyuko rero by'umwariko ibiriko ibitegerejwe kubera Rwanda mu gihugu cangora ku munsi wejo bizoca by'umwariko bizoca biratanga inyishu nziza cyangwa se bizotanga ikizere ku bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano nkuko byoma bigaragara. Nkuko ibikomeje kugenda bigaragara rero by'umwariko cange abategetsi bama barabitangaza by'umwariko haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Rusange ya Kongo baremeza neza yuko Perezida Tshisekedi yarongoye Kongo na Perezida Kagame arongoye igihugu c'abanyi c'u Rwanda bitegura guhura ejo i Rwanda mu gihugu cangora mu biganiro byo kugarukana amahoro n'umutekano muri rusange. Mu gihe hategerejwe ibyo biganiro hagati y'abakuru b'u Rwanda na Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuri iki cyumweru, intumwa yihariye y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari ngo yizeye ko rero bizogera ku masezerano. Madame Tifanya Asadela waraye ageze mu Rwanda avuga Kinshasa yavuze ko yiteze ko ibiganiro bya Rwanda bizahosha bushamirane buriho rero muri iki gihe hagati ibihugu byombi. Iyi ntumwa y'Ubwongereza yarabwiye abamenyesha makuru muri kino gitondo ko ibi biganiro bikenewe cyane kugira ngo ubuhahirane bugaruke ndetse n'abakuye mu byabo bashobora kuba bosubira kuba mu byabo. Muri kino kiganiro Madamu Sadari yaragaragaje ko Rezum ariko afise ikizere k'ibiganiro hagati ya Paul Kagame na Félix Tshisekedi kuri kino cyumweru bizagera ku masezerano meza. Yavuze ko ikizere by'umwariko agishingira ku bushake n'ubunyangamugayo rero yabonanye bamwe rero muri mubo bamaze kuganira. Tifanya uvuga ko rero yageze mu Rwanda yinjiriye ku mupaka wa Goma ngo yiboneye ukuntu uyu mupaka rero ufitiye akamaro impande zombi, nyamara ugwikekwe rukaba rutuma rero abantu batisanzura mu buryo bukwiye. Yaragize ati ndafise ikizere ko rero inama ya Rwanda izagira imyanzuro igeraho rero by'umwariko ko azabaho amasezerano meza. Ubwongereza burashyigikiye ibihugu byombi muri ibi biganiro kandi buzakomeza kububa hafi. Ubwo nageraga ku mupaka rero mvuye muri Kongo nabonye urujya n'uruza rw'abacuruzi ndagwa n'abaturage basanzwe. Ubucuruzi nk'ubu rero nibwo buzahungukira by'umwariko mu gihe haba habayeho rero amasezerano nk'uko byoma bigaragara. Avuga ko amahoro akenewe cyane cyane by'umwariko ku nyungu z'impande zombi kandi ngo iyi nama ya Rwanda ni umwanya mwiza wo kuyageraho nk'uko byoma biragaragara. Hari n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko bizera ko ibiganiro bya Rwanda bitonga ikizere kiza cyane. Hashize igihe kitari gitoya kandi ibihugu byombi birebana hayingwaho Kongo ikirashinze u Rwanda gutera inkunga umuhari wa M23 ndetse no kuvogera ubutaka bwayo. U Rwanda rwo rwarakomeje guhakana ibi byose ahubwo rukavuga ko rero Kongo ariyo ishyigikiye umuhari wa FDLR by'umwariko rushinza guhungabanya umutekano wago kandi ibifashijwemo n'ubutegetsi bwa Kongo. So bwa mbere intumwa z'ibihugu byombi rero zihura by'umwariko zibifashijwemo n'umuhuza ariwe Angola nk'uko byama biragaragara cange nk'uko byama biratangazwa. Ku munsi wejo tuzabagezaho rero byinshi birambuye kubizaba byavugiwe i Rwanda mu gihugu cangora. Mukomeze kugira ibihe byiza.